tukivuga ku byerekeye amatora, bamwe mu barundi badafite amahirwe yo kuba bari mu gihugu no kubasha gutora bafite icyo basaba kandida perezida uzatorerwa kuyobora Uburundi. Abo barimo impunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, bifuza ko uzatorwa yazita ku burenganzira bwa muntu no ku mutekano w'abaturage. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri muri Kongo, Vedaste Ngabo, yavuganye na bamwe muri izo mpunzi adutegurira iyi nkuru. Nifuza ko umuperezida yotorwa yoba se Barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi babona igihugu kandi barabene igihugu. Icyo twifuza rero nuko yodutunganiza twese kuri twese. Hari ikindi nagombye kongera, bariko barandikisha nkaratasi ndangamatongo ku matongo. Twebwe siho turi. None ko atariho turi bakaba bariko barandikisha nkaratasi ndangamatongo, ko hari uzohava yandikisha itongo ry'iwanje noba narariguze, ko hari uzohava yandikisha itongo ry'umuntu kuko atahari, bizogenda gute? Azobe se Barundi ivyo bintu nivyashika mu kuba twaratashe twebwe nka batwemereye ko dutaha, azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo ko batwandikishije amatongo ntibazohava bavuga ko umengano kugumuka. Twifuza ko nk'impunzi umuperezida yatorwa yoza ari umuperezida agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi, agahagarika ico agahohotero k'abantu bamwe bamwe, kuko turumva ko twari twanabonye ko hari abantu bamwe baracinyizwa ijoro n'umutaga, ariko kubera ko atamenyesha amakuru bihari ngo bishobore gutanga inkuru zose, bigatuma ibiriko biraba irya nino mu misozi bitamenyekana. Ikindi nuko yoza ari umuperezida ateza imbere igihugu n'abene igihugu, akazana imigambi ihera ku mwene gihugu wo hasi duga ashobora kumuteza imbere, kagira imigambi iziteza imbere urwaruka mu kuruhakaza. Uzatorwa mu Burundi nuko yo twarira bose hama agahindura. Urabona twahunze duhunga umutekano muke, akagarura umutekano, ibintu byo banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera, kuko benshi bararondewe bakaza ibitero mu ijoro, ugasanga baragutwaye ijoro, yabihindura agatwarira bose, akagarura umutekano kuri bose, agahereza n'abantu ubuzi, kuko ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu, kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakundana bose, agatwarira bose. Nifuza ko twasubira mu Burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu, tukazokirwa tugezeyo, kuko uravye nk'abo twage tubona havuye Tanzania benshi bahunguse bagegeze guha n'ibibazo bazokingirwa, nariko kubaza ko bazodukingira hakaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi badacahohoterwa nk'uko twaba tuvyumva hariya canke uko vy'amabiri. Twifuza yuko yoza akadufasha akaduhungura, akongera akadufasha mu bintu tubona turiho turahangayika, tukaronka akazi nk'uko abandi bakaronka, abana bacu bakaronka akazi, bazi kwandika, bazi gusoma, akigisha n'abana kujya abana utabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane. Abantu ntibafata kumwe, mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abene gihugu, basangiye gupfa no gukira. Ivyo bakora bikurikirane, bareke kuza baratoteza abandi, kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibereye ku mugwa mukuru, amaraporo barayaronka bakica amatwi, uwo baraye bakereye umenga badasangiye umugambwe baza ngo niyindi, kaca bumva wapi abantu bumva ati naka bamwishe, bagira amatohoza bamufashe, ejo uzobona mureha kagira ati wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo. Rero bisaba yuko avyiga, uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe, tunganize bose. Nimba ubufashwe yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe, apana gukingira ikibaba abo basangiye umugambwe. Twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko perezida bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu uwo ari we wese, amufata nk'umuntu, hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu, nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera.
mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1kabiri 0 kabiri 2 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi y'Akavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abarundi biteguye amatora kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Tukiri kuri aya matora y'u Burundi, Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye iki gihugu kuva mu 1994 kugeza mu 1996 arayabona ate? Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Je novuga ko biriko biragenda neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokarasi turibwo hagiye buri imyaka 30. Aho tugeze ni hehe? Bwa mbere no kumenya yuko aya matora abantu bari kubahiganwamwo abaye haheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano y'Arusha. Akaba kandi hagiye buri imyaka 15 Uburundi bufise inzego zijejwe umutekano zihurirwamwo abarundi n'abarundikazi baturika mu bwoko bwose. Iyi akaba ari intambwe ikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza. Icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ivyumviro vyose bivuga mu gihugu c'u Burundi buriya muri politike biriko vyibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga amateka, ikibanza c'amashinga amateka canke mu bantu zo makomine. Aha mbere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari. Mu mwaka w'ibihumbi 1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu 3 gusa. Muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu 7, kandi muri abo bantu 7 harimwo abantu novuga ni n'abantu bijunja mu gihugu. Uravye nk'uwahoze arongoye igihugu, uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi, uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'amashinga amateka, ukaraba mbere n'uwuri umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva yuko nukuri atahoza kugira ngo hari ahantu habuze ivyumviro bishikirizwa. N'ikindi kimenyamenya nuko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza, harimo mbere muri abo bose ariko baritoza ufise muri bo imyaka mike, afise imyaka ngira ngo 40-42. Iyi ntambwe tugiye muri aya matora, haba abarundi canke mbere n'abandi bayakurikirana, tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi buzaba bufise umukuru w'igihugu mushasha. Ubwa gatanu novuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga 2, bishobora kuba 3 kuba 4. Ivyo bikazotuma ivyumviro biba vyinshi mu n'amashinga amateka gusumvya uko biri ubu. Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane gose, ariko imishamirano nayo iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Agathon Rwasa. mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icuka ciza? Si ivyo gusigura, ahubwo nivyo kwiyamiriza. Nivyo kwiyamiriza dusaba abo bantu nyene navuze nadondaguye, ubona ko ariko baritoza urwo rwaruka uvuga ruva mu migambwe barimwo bere barongoye bamwe bamwe. Nicyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure, ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku vyerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu. Kuko abo bitoza bose b'igihugu, igihugu gikomeretse, ivyo batwemerera vyose nta kuntu bazoshobora kubishira imbere, bazobanza ngo kuza kuzimya umuriro. Aho rero je ico ndabasaba nuko bovuga batadidinganya, bakabwira abanywanyi babo abwo rwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho. Ahandi kandi urwo rwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira niko ruzoriko ruriyononera. Aha rero niho ngira nti botije kumenya bati muri aya matora tugiyemwo hari ivyo dutegerezwa gukingira Uburundi, kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga, hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana imisi yose iyo hari ikibazo, aho kure kugwaruka
ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe naco bizana, ahubwo bizana kutizera. Kandi je nariko ndavuga ko hari ibintu vyinshi vyotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokarasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza. Ego mwihweje muri rusange rero ikintu mwiteze mu matora ni ikihe? Nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza, hanyuma tugashirako n'inzego za leta y'u Burundi, tutibagiye n'urwego rucungera amatora, hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja abashigana wese abishizemo ishaka n'inguvu. Ayo matora azoba neza, azoba kandi arashobora kubyarira Uburundi ibintu vyiza. Igihambaye rero nakubwiye nuko abantu cane cane ababitoza bo kwirinda gushira mu mitwe y'abantu ivyiyumviro umengo baratsinze vyaraheze. Burya iyo ugiye mu matora ntubuzi icyo azovamwo, na cane cane ari amatora uretse abene Burundi bonyene ubene igihugu uko tubivuga bagashikiriza ikiri ku mutima nk'uko babivuga bonyene. Wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe, utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza. Uwatowe nawe akamenya ko atorewe Burundi, adatorewe wenyene kandi adatorewe umugambi wiwe, abatorewe igihugu c'Uburundi. Igihugu c'Uburundi kiba kimwiragije, kiba kimugeze umwungere wacu. Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika ubu atabarorerezi mvamahanga n'amashirahamwe eka n'amashengero yo mu gihugu ashika nka 40. Ivyo birizeza abanyapolitike bose? Niko vyifashe, nta kuri twogira kira. Noneho urabona mbaye ndareka nuko ashobora ko hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Urabona niki kiza ca coronavirus iko kimeze, namwe muranumva muri mw'ijwi rya Amerika bavuga yuko hari abakorera muhiri wabo. Rero vyogora kugira ngo tugire ngo ntihagira baza kuyaraba bavuye hirya no hino. Je ndibaza yuko abo barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane, abene imigambi n'abitoza babigiyemo, hanyuma abahanuzi bakaguma baza barahanura. Ndibaza yuko ayo matora ashobora kuvyara ikintu cotuma abarundi bizera. Ivyo ari byo vyose ko bigenda kose ayo matora azoba, kandi hazogira ikintu kivuyemwo. Ico dusavye gusa nuko ikizovamwo abazoba bashizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza abarundi, kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro. Tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise, na cane cane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi. Umurwi seni utunganya amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cane gose n'imigambwe imwe imwe, aho twavuga cane cane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri gutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa vy'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute? Agateka n'umuntu akitera. Ivyo umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo harashobora kubura ikibi bamvugako. Uko wigenza wewe niko kuzoheza kukaguhiteka, kuko ibi bintu biriko birashika vy'uyu mugwi. Ibuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere, hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa mu rwego rw'amakomine. Hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbe twe two tutarimo. Ndazi umugambwe Abanyafrode boravuga uti mbega ko hose bashiramwo gusa umugambwe CNDD-FDD, umugambwe CNL, umugambwe Iprona, ubwo twebwe muri Frodebu tugira ikibanza. Nico gituma rero burya iyo muriko muraharanira ibintu, iyo ubonye ikintu kitagenda neza nturaba inyungu zawe gusa, uraba inyungu z'igihugu cose. Ariko saho noza kubandanya mpagarara, gihambaye no gutera akamo kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza kemerwa n'abarundi, kikanakiza Uburundi, kije koko cerekana koko uko abarundi bashikiriza uko yumvira. Hanyuma gusa nabo bahiganwa ndabisubiremwo bategura imitima. Ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda, ko abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira. Byaragiye birashika mu matora agira muri kino gihugu kuva twikukira mu 60 ugace mu 2003 haragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri n'ivyo wewe wiyumvira. Ni ukutegura mu mutima rero akabanga kari mu matora kaboneka iyo bamaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene Burundi. Uwuzotorwa rero aremeshe abarundi bose. Ica kabiri, mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu c'abarundi bose, atari igihugu c'umugambi uyu canke ivyumviro ubu. Ubu none turiko turatora
uburundi tuzoba tumushize hejuru kugira ngo atubere twese umwungere, atubere twese umwungere mwiza, umwungere yitaho intama ziwe zose, n'iri kure hariya akayumvira, haba iri mu Burundi haba mbere n'iri mu mahanga. Urabona ko dufise n'impunzi, abe umwungere, abe umuvyeyi w'abarundi bose. Frederic Nkundikije wakoze kudutegurira iki kiganiro. Namwe nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, mukomeze kutugezaho amakuru y'iwanyu, haba ku matora y'u Burundi cyangwa se ku bindi bintu bitandukanye mwifuza gusangira n'izindi nshuti z'Ijwi ry'Amerika. Ni radiyo yanyu mwese, muyifiteho ijambo ntawe heza. Aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hirya no hino mu ngo zabo, n'abafashije kubibagezaho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyizi Bigirimana. Fasili Gebehu niwe washyize hamwe ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe iwanyu, mu banyu no mu byanyu. Mukomeze kwirinda virusi ya korona kandi tubararika ibindi biganiro bya radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.